Abantu benshi barifuza kuronka amahera kandi na jewe ndifuza kuyaronka, ariko kubera bizeye ugutandukanye, amashengero basengeramwo, ibihugu bavamwo, imiryango bavamwo, ugasanga vy'ukuri nta bumenyi bafise bukwiye bwo kurondera ayo mahera. Bibiliya nayo ikavuga iti abantu banje bishwe n'ukutamenya. Bivugwa yuko ibice 98% vy'abantu babaye kw'isi biruka bagasubira bakiruka barondera amahera, ariko bakayaronka uko batabishaka. Muti kubera iki none? Ni kubera baba ariko barayaronderera ahatariho. Twe rero uno munsi tugira Imana ko turi mu ishure ry'abarundi bose turavyiga. Ibi rero tuvyiga muri aka gace ka gatatu k'ibijanye n'iterambere. Ni ukuvuga ngo hambavu yo kwicisha bugufi no kurekurirana, turigisha n'ibijanye n'iterambere. Ngo bavuge ngo igihugu kiratunze, kugira ngo bavuge ngo igihugu kirateye imbere, iterambere rihera ku munyagihugu. Iterambere nyaryo rihera mu vyiyumviro vy'umunyagihugu. Uno munsi rero tugomba twige icigwa kidasanzwe kijanye n'amafaranga canke n'amahera. Allo, none wewe bimeze gute? Warabuze amahera? Harabavye? Bash, uno munsi wewe ntugenda udasoroye kabisa. Tugomba twige icigwa gikomeye, tumenye ibibanza 12 ku mugozi aho umuntu ashobora kuronka amahera. Witegure rero ufata ikaramu ryandika neza n'agakaye wandike. Icigwa giheze haraza kubaho ikibazo ndabe yuko mwatahuye. Aha turaza turanyuzamwo n'ijambo ry'Imana, kuko ibi ntibitandukanye n'ijambo ry'Imana. Vyose biri mu ijambo ry'Imana wampaye inka. Imbere yuko ntangura iki cigwa c'umuzagazaga, reka mbaze ndabibutsa ingene twasezeranye. Twasezeranye yuko nzobaha icigwa na mwebwe mwikugura, nyuma namwe mugafasha kugira ngo iyi shene canke uru rubuga rukure ruve ku 30,000 rushike ku bantu barukurikirana 100,000. Ntumbero rero ngomba ndabibutse ngo imbere yuko dutangura icigwa mubanze mwibuke kugira subscribe, mufyonde no kuri j'aime, hanyuma mufyonde no kuri kakazogera ngo pka. Hari ikindi kintu gihambaye rero dukwiye kuza turavugana. Iyo dutanze icigwa kikagufasha, andika muri commentaire. Bijya wanditse muri commentaire iba ari ntahe iza gufasha uwundi muntu. Ko murabona iyo ugiye kuri Play Store ugasanga ko application ubanza gusoma amakomantere abandi bantu bagize imbere yuko uyitereshaje. Ivyigwa iyo umuntu abonye waragize komantere nziza bimuha apeti yo kwiga nawe ico kintu cagufashije. Basi bikugora kwandika amajambo ufumushirako emoji, voilà. Nizere rero yuko ufise ikaramu hafi n'agakaye. Nta muntu arakubwira ngo nta mahera ariho. Uyo muntu azoba guhenze. Amahera ariho. Amahera aruzuye. Ibihera biruzuye, amamiliyaridi n'amamiliyaridi aruzuye ngaha kw'isi. Gusa ayo mahera arunze mu bibanza abantu batamenya. Muri iki cigwa ushira umutima hamwe, ugomba uvumbure ibibanza 12 binyegejemwo amahera wipfuza. Amahera wipfuza yose. Nta kintu kitera ishavu nk'uko abandi baba bariko baregeranya ibinoti, nawe ukaba warirutse wampaye inka urondera inoti ugahebura. Iki cigwa ukagikurikirana neza, ugiye guharura ibihera. Uzopfe kunyibuka gusa. Hariho abantu bironkeye amahera baca bibagira babateje. Oya kandi wewe ntibizogushikira. Uzondondera ati aha gapfungo akira ni gwawe. Yari burage. Abantu benshi rero kw'isi bazi yuko amahera menshi ari hariya muri Silicon Valley, hariya muri Amerika aho bita San Francisco. Ico kibanza nico twokwita region industrielle
canke industrial area. Aho rero amasosiyete menshi yo muri Amerika niho arangwa. Abantu rero biyumvira yuko amahera menshi arunze ngaho hantu. Nico gituma abantu usanga bajayo ku bwinshi gusaba y'ubuzi. Aba engineer niyo uzobasanga, aba informaticien, abakubura niyo uzobasanga. Ariko uravye ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Miles Munroe usanga bitandukanye. Kuvyerekeye amahera arerekana yuko atari muri Silicon Valley, arerekana ibibanza 12 amahera anyegejemwo. Ibi bibanza rero nivyo Imana igomba yuko ucengeteramwo. Mu yandi majambo ugomba uronke imfunguruzo zugurura imiryango y'ubutunzi bwawe. Ibi bibanza ntuhavugira ngo bizohava bigusaba itike y'indege kuja kubiraba, oya. Ibi bibanza uza gusanga biri hafi yawe. Vyose bikoraniye mu ijambo ry'Imana. Haje ijambo ry'Imana n'umuco bisaba gusa yuko uririmbura hanyuma ugasaba Imana ikaguha ubwenge bwo gutahura. Ikibanza ca mbere rero kinyegejemwo amahera ni ingabire yawe, ni impano yawe. Imana ntiyakurungitse kuri ino si uri imbokoboko. Yaraguhaye ingabire idasanzwe. Ntiyakurungitse ngaha ku isi ngo uzoze gukora akazi, akajob, ahubwo yakurungitse ngo uze ukoreshe izo ngabire mu buryo butangaje. Aho twakuriye canke ikibano carahenze abatari bake. Abenshi bize bazi yuko uhejeje amashure ucuronka urupapuro rw'umutsindo hanyuma ukaja gusaba akazi. Nubu hariho ababifise mu mutwe ati mpejeje amashure rero nzoca nja kudepoza dosiye ahantu kandi ndonsa akazi je nzotunga kabisa. Urabe neza. Abantu bafise amahera menshi kw'isi n'abantu mbere batigeze baheza n'amashure. Bamenye ingabire zabo barazikoresha. Bazisereva abantu. Akarorero na ka Tiger Woods akina golf. Kino gihe ni umumiliyarderi kubera iki? Yaramenye ingabire yiwe hanyuma arayikoresha. Ayiha abantu, arabasereva. Serena Williams akina tennis. Ingabire yiwe yarayiserevye, isi irayimenya. Yaciye ahinduka iki? Yaciye ahinduka umumiliyarderi kubera impano yiwe. Impano yawe urayizi? Ahubwo cubanza kubiteko subscribe ngaho. Wewe iki cigwa ni wagifata nkama mu minsi mike uzobura umumiliyoneri. Steve Jobs ntakiriho. Mu 1976 niho yatangura kugerageza ubuhinga bwo gukora imashini. Niho yatangura kugerageza ivy'ubuhinga turiko turakoresha muri no misi. Steve Jobs rero muri interview yagize ati, nahisemwe guheba ishure nizera yuko umunsi umwe bizogenda neza. Ati ico gihe vyari biteye ubwoba ariko nasanze nafashe ingingo neza. Gushika n'ubu ivyo yakoze bibandanya bifasha imiliyoni n'imiliyoni kw'isi z'abantu. Rimwe na rimwe gukurikira ico umutima ukubwiye birafasha kugira ngo ushobore gukora ibikomeye. Ufise impano yahe? Ubutunzi bwawe buzirikiye canke bunyegeje muri iyo mpano yawe. Iyo mpano yawe ntuyifate minenegwe, ubwo n'ubutunzi bwawe. Imana yashize ico kintu muri wewe izi neza yuko isi igikeneye. Ico nico catumye ireka ukabaho ngaha kw'isi. Ikintu cose Imana iretse ko kibaho iba yashize ubuzima bwacu indani muri co. Raba nawe umwembe ubuzima bwawe bunyegeje mu kibuto cawo. Uravye igiti c'umwembe ingene kiba kingana kiba cavuye muri ako kabuto. Ikintu cose Imana igomba yuko ukora yoyo itangura kurema iherezo ryacu. Aka kantu karahambaye ntimugafate minenegwe. Yahegeje kurema ico kintu uzokora ikigaruka ikarema wewe. Voilà, ikuremye ca kintu uzokora kiza kiri ngaho. Jambo ry'Imana rivuga ngo yaturemye kugira ngo dukore ibikorwa yaduteguriye kera tutarabaho. Ivyo utegerezwa gukora Imana yabiteguye kera cyane wewe utarabaho.
mwibuke ka karirimbo kaba baririmbyi wihagarara ku ntango ikavuga ivy'iherezo iyo mana. Voilà, wowe gitanguye igikorwa yoyo ibibona iherezo ryacu. Voilà, ico nico Bibiliya ivuga ngo Imana ivuga ivy'iherezo ku ntango. Mu yandi majambo yo ibona iherezo wowe kiri ku ntango. Sinzi ko mugatahura. Mu gitabo ca Yesaya igice ca 46 ku murongo w'10 haravuga ngo mpera kwitanguriro nkavuga ivy'iherezo, ngahera no mu bihe vya kera nkavuga ibitaraba, kandi ivyo ngomba vyose nzobishitsa. Iyo ngabire yawe rero nizokugurura imiryango. Bibiliya ntivuga abantu canke ivyo wize, ahubwo ivuga yuko ingabire y'umuntu ariyo imwugurura imiryango. Imigani igice c'18 ku murongo wa 16. Bibiliya y'ikirundi ivuga ngo ishikanwa ry'umuntu, ariko Bibiliya y'icongereza irabivuga neza, ivuga ngo your gift, ngo ingabire yawe canke ingabire y'umuntu izomuronkera akayira imutuma aja imbere y'abahambaye. Iyo rero umenye iyo mpano yawe, iyo ngabire yawe, vyoba bigoye ingene ushika imbere y'abaprezida n'abaprezida muramukanya mugwana munda udafise ingabire. Ntivyoshoboka. Aho rero ngufise urupapuro rw'umutsindo, prezida muzohurira he? Birashobora gushika. Gake kabaho. Ibi ndiko ndabereka ubwenge butangwa n'Imana, ubwenge naturel budasaba yuko uja kwishure. Ibi ushobora kuba utagiye kwishure ukavyiga ukabitahura ukaronka amahera gusumvya ujya yahejeje amakaminuza. Idolare ngaho ukabaragura, ntuzonyibagire gusa. Iyo umenye ingabire yawe rero ntuyanjanjwe ko ubuhejeje kumenya ubutunzi bwawe. Ntuhavubeshera Imana ngo iyo mbuto ntiyayigushizemwo. Aho rero umaze kuyimenya haba hasigaye iki? Haba hasigaye rero yuko uyisereva. Iyo rero iraheza ikakuviramwo bwa butunzi, ya mahera. Abatari bake bafata minenegwa ingabire zabo, hanyuma bikarangira bazipfanye. Dr. Miles Munro yaravuze ati ikibanza gitunze cyane ngaha ku isi si bibanza birimwo diama muri Afrika y'Epfo, sinza habu zimbwa muri Amerika y'Epfo, si gitoro cimbwa muri Kuwait canke muri Iran. Ati ahubwo ikibanza ca mbere gitunze ni akaburi. Kubera muri kajya kaburi harimwo amavision, harimwo ingabire zitigeze zija habona. Uzosanga y'ibitabo bitigeze vyandikwa, uzosanga y'amapoeme canke ibicuba bitigeze bivugwa, usange y'indirimbo, usange y'amakomedi atigeze akinwa, amavision atigeze aja mu ngiro, ivyiyumviro bikomeye bitigeze bija habona. Birababaje gose vraiment. Ivyo vyose rero uzobisanga ku mpanda canke muri ako kaburi kakwegereye. Urabona rero abenshi bapfana ingabire zabo kandi aba ari uruhombo rukomeye. Biba bivuye kubera batazimenye canke barazimenye bazifata minenegwe. Iyumvire nka Tiger Woods, iyo adakoresha ingabire yiwe y'ugukina golf, ubu ntaba ari umumiliyoneri, ntaba ari umumiliyarderi murantunga. Erega naje wumva ngaha ndiko ndakwigisha, iyi ni impano yanje. Cugira vya bindi kubitako kaga subscribe ntuhavugira ibintu vy'inzigo. Aha jewe ngoma ndaguteze mpaka. Hari abandi bantu rero bari hariya mu kaburi, nabo bari bafise izo ngabire zo gukina golf, ariko ntibashoboye kubikora. Ayo mahera rero wipfuza ubwa mbere na mbere anyegeje muri iyo ngabire yawe. Hagera rero mu gifaransa baravuga ngo les paroles s'envolent mais les écrits restent. Kugira ngo ntuvyibagire uzoguma uvyibuka, andika muri commentaire uti amahera yanje anyegeje mu ngabire yanje wampaye inka. Mumenye yuko ivyo nza ndababwira ari incamake. Nk'iki c'ingabire nibaza yuko tuzokigarukako ikindi gihe. Ndazi yuko gica kivyura ibintu vyinshi, ariko suno musi
bwa mbere na mbere kwari ukumenya aho ayo mahera arunze. Oya, nturambirwe turacari ku cambere gusa. Uno munsi nkeneye yuko upanuka mu mutwe ukagomba ugasanzara. Pakesyo utegerezwa gukurikira ku nguvu, amahera utegerezwa kuyagira ku nguvu. Jesi ndakwipfuriza yuko uzokwamusaba amarifiti imisi yose, amarifiti. Ugendere mu modokari yiwawe, nico ngomba. Aka kantu niko kuryoheraga mugenzi, uragenda uratunda ingoma uri mu modokari yawe. Wihagarara ku ntango ikavuga ivyiherezo. Iyo Mana irakomeye. Aha rero mwa muhuye n'abandi bagenzi muri ko muraganira ivy'ubuzima. Utiyo duherukana cagihe twari twarakubititse muhu. Utubusi nk'icibana jenyene hanza nararongoye mfise n'umuryango. Mana yanje. N'umunsi wo ntimugenda mutambaze ndakurahiye. Ariko ntihabuze uwo mpashuye, ntihabuze uwo mvuze ngaho. Mana yo. N'umunsi ndabavuga mugombe murire. Mwitwaza ibintu vy'imijengo ngaho. Yo. Icigwa ni cakindi, mbega amahera dukeneye arunze hehe? Ikibanza ca kabiri amahera nyegejwemwo ni abantu. Amahera nyegejwe mu bantu baba imiliyaridi 8 z'abantu baba kw'isi. Ibice 98 kwijana abo usanga bafise amahera. Nawe uri kuranyumviriza ndazi yuko ufise amahera, gusa ufise igitigiri kanaka. Abantu bose ntibategerezwa kunganya amahera. Amahera rero ukeneye anyegeje mu bantu. Bamwe rero ayo mahera usanga bayafise mu mifuko, abandi bayashize kuri banki. N'abasegerereza bafise amahera. Iyo rero ufise ikintu kanaka bakeneye, baraheza bakaguha ya mahera. Voilà, ntibabaguze ico kintu, babaguze agaciro k'ico kintu. Amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari arasohoka ku munsi, abantu bagura agaciro k'ibintu, bagura inyishu z'ibibazo bafise. Muri make abo bantu baguha amahera yabo, nawe hari ico bakoreye. Kumbura utanze inyishu y'ikibazo bari bafise. Iyo abantu bahaye ikintu c'agaciro canke ubakoreye ikintu c'agaciro, nabo baraheza bakaguha amahera yabo. Ntusubire rero kwiyumvira cyane ku mahera, ahubwo iyumvire cyane kuri ico kintu c'agaciro wotanga. Nico gituma kw'isi yose ataho vyemewe kwica umuntu. Aho wishe umuntu kw'isi yose bazokurondera bagutore mpaka. Kuko wishe umuntu buhoneje ubutunzi. Kumbure nawe we uburi kijuju. Ushobora kuba wishe umuntu yokubereye umudogiteri, ushobora kuba wishe umuntu yofashije umuryango wawe, ushobora kuba wishe umwigisha yo guhaye ubwenge ukeneye kugira ushobore kubaho neza. Umuntu rero wese no kumufata neza no kumwengenga kuko n'ubutunzi bukomeye. Uwo muntu ashobora kukuviramwo umugisha, akakuviramwo ico wifuza kuba. Uwo ashobora kugufasha byinshi ukeneye. Nico gituma bavuga bati ubutunzi buri mu bantu. Niwumviriza aka kantu karahambaye kuko abantu benshi ntibakazi. Nizere yuko ufise ikaramu na ryakaye hafi. Amahera y'ukuri si ivyo bipapuro ufise canke ayo ufise muri konte yawe. Amahera y'ukuri n'agaciro. Ivyo bipapuro navyo bikoreshwa kugira ngo amahera baze barayahanahana vyoroshe. Umviriza aka kantu. Ni waba wifuza kuva mu bukene canke ni waba wifuza kubomora ico gihome c'ubukene, shira mu mutwe yuko atacu uzoronka atacu ukoze. Nothing will come from nothing. Ukeneye amahera ubwirizwa nawe gutanga ikintu c'agaciro. Ico kintu uwundi muntu agashobora kugikoresha ico akeneye. Atari uko ushobora kutaronka amahera. Amahera y'ukuri n'agaciro, kandi agaciro nshobora kukabonesha amaso yawe. Amahera y'ukuri si bijya bipapuro ubona, amahera y'ukuri n'agaciro. Aka kantu karakomeye cyane. Urakeneye amahera? Nikihe kintu c'agaciro
ugomba guha abandi kugira ngo baguhe ayo mahera. Subira wandika ahantu uti amahera y'ukuri n'agaciro. Nibaza yuko gitahuritse. Wahejeje kwandika muri komantere, ibi nzobisoma. Abantu basinzira mu ishure ntizogenda tudahuye tu. Hariho abantu umwigisha ariko aradigita amanote usanga bisinziriye mugabo bakaguma bandika. Sinzi ko birabashikira mwebwe. Nibisanzwe n'umushoferi arashobora gusinzira ari kuri vora kandi urugendo rukabandanya. Mufashe urugendo, abashoferi be mugenda murabatera borage hajya basinziriye kuri vora. Nitanje ndakurahi. Hajya rero sukubura amahera bituma umuntu aba mukene, ahubwo umuntu aba ngaho adafise agaciro ashobora gutanga. Nico gituma my friend, aka kantu mukumviritse bakubajije bati ukora iki, hari ico ufise ukora? Kuvuga ngo uri umushomeri ngo nta kintu na kimwe ufise ukora, ni ukuvuga yuko atagaciro ufise, nta gaciro ufise utanga. Akanda kavuze bukebuke kugira ngo ntibakumva abandi batipe. Ikibanza ca gatatu, amahera arunzemwo canke anyegejemwo. Amahera anyegeje mu vyiyumviro vyawe. Akenshi ibintu bifise agaciro ntibiboneka. Ivyiyumviro vyawe ni ivy'agaciro. Amajambo yawe ni ay'agaciro. Ni Imana yaremye isi ikoresheje amajambo. Ugiye hariya mw'itanguriro igice ca mbere, Imana ivuga ngo amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe. Ako n'akarorero. Mbega amajambo urayabona? Oya ntayubona, ariko ayo majambo afise agaciro kanini. Amajambo yacu rero ava mu vyiyumviro vyacu, ava mu migambi yacu, ava mu strategy yacu. Isi ntiyari ifise forume, isi ntiyari ifise ingene imeze, ariko Imana yaravuze iti nihabeho iki, nihabeho kiriya, nihabeho umuco, nihabeho amazi. Ivyiyumviro rero bifise agaciro. Uravye ahana hariya ivyakozwe, ivyo vyose vyavuye mu vyiyumviro vy'abantu. Aho uri kuraraba hose, ico ubona cose gikoze canke gihinguye cavuye mu vyiyumviro vy'umuntu kanaka. Nimba wokora ibishoboka vyose, wobikora kugira ngo ukuze ivyiyumviro vyawe, urondera umwanya uhagije wo kwiyumvira. Umutwe w'umuntu rero urahambaye cyane, ufise ubushobozi bwo kurema ibitariho bikabaho. Ivyiyumviro vyawe rero n'ubutunzi bwawe. Abantu bafise amahera menshi ku isi ntibatunze kubera ibindi, batunze kubera ivyiyumviro vyabo. Amahera ntaja kuri abo babiri cuya cane, ahubwo aja kuri abo biyumvira cane. Aka kantu karatahuritse ga yemwe? Nibaza yuko mwagashize muri komantere kugira ngo ntimukibagire. Reka tubandanye. Mu gusozera iyi point ijanye n'ivyiyumviro, abatunzi bakomeye ngaha ku isi bo bazi yuko ubutunzi buri mu bidafadika. Muri ivyo bidafadika rero baronka ibifadika. Baronka ya mahera, bakaronka inzu, bakaronka imodoka. Ariko rero banza wumviriza aka kantu. Iyo wiyumviriye yuko ukenye kubera udafise ya mahera y'ibipapuro, uravumwe, uba uriko urumviriza ibinyoma vya shetani. Mbega indangura kintu y'ubutunzi wotanga ni yahe? Uvuze yuko ari ibintu bifadika, nukuvuga yuko uzoba uri mu nzira y'ukwiba. Naho wokwiba amadolari 50 no munsi ntaco yokumarira. Ejo buzoca yaheze. Ariko iyo ufise ivyiyumviro vyo kuronka ayo mahera, nahahera uraronka yandi. Iyo uri kurasenga rero ntusaba Imana amahera, ahubwo uyisaba ivyiyumviro. Ivyiyumviro rero n'ubutunzi bwacu. Elon Musk, Tesla yavuye mu vyiyumviro vyiwe.
iPhone yavuye mu vyiyumviro vya Steve Jobs. YouTube yavuye mu vyiyumviro vya Chad na Jawad na Steven. Ivyiyumviro nivyo vyari binyegejemwo amafaranga menshi baronse. Ivyo vyiyumviro vyawe nivyo binyegejemwo amahera. Andika muri komanteri uti ubutunzi nyabwo buri mu vyiyumviro ntiburi mu makashe. Reka nsozere mvuga nti uwo guha makashe ubu nyene utagira ivyiyumviro ayo makashe yogupfako ubusa yoca ahera mu kanya gatoya. Voilà. Iyi point urayitahuye. Nimba uyitahuye gira komanteri ugire na subscribe. Ikibanza ca gatanu kirunzemwo amahera yawe nishira hamwe canke association kuja hamwe n'abandi. Umwami Salomo Imana yagize umunyabwenge asumba abandi banyabwenge bose yarabivuze mu gitabo c'imigani. Mu gitabo c'imigani 13 ku murongo wa 20 haravuga ngo ugendana n'abanyabwenge azoba umunyabwenge azomera nkabo ngo ariko ucudika n'ibipfu azokomereka. Umeze nk'uko abantu batanu mujana bameze. Nimba ufise abagenzi bafise ivyiyumviro vyazigiye nawe ivyiyumviro vyawe vyarazigiye. Mbwira abo mujana, mbwira abo muvugana, ndakubwire uzoba. Umenye ko niyo mwaba mujana n'abantu bibito, abantu bavugwa mu bubegito bwose bubaho, nawe nikumeze. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo kirazira kwicarana n'abacokoranyi. Kuko nawe uba wahejeje kuba nkabo. Abantu mujana bashobora kuguha ivyiyumviro vy'ubutunzi canke ivyiyumviro vy'ubupfu, ivyiyumviro vy'uguhenebera. Nukuvuga ngo uko umeze ubu ni ingaruka canke ni resulta yabo mujana canke yabo muvugana. Kuko umuntu wese uko ameze niko avuga. Umuntu ntatandukanye n'amajambo avuga. Abagenzi bawe none ni bande? Ni bande muvugana cane? Voilà. Ntiwirigura bavuga wewe nyene urabazi. Hariho abantu ataco bagufasha atari kuguha ivyiyumviro bigushira mu bukene gusa. Abandi nabo ugasanga barakuduza bagushira ku rwego rwo hejuru, bagushira mu ivyizigiro, bagushira mu gukora. Ugasanga baguma bakwereka ingene wotera imbere, bakwereka ingene abandi babikoze, bakwereka ingene nawe wobikora. Voilà. Abo n'abantu beza. Zaburi igice ca mbere ku murongo wa mbere havuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyavyaha, aticarana n'abacokoranyi. Voilà. Ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi vyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Iri rero murumva yuko ari itegeko ry'Imana. Abantu mwegeranye, abantu mujana nibo b'influencer ivyiyumviro vyawe vyiza canke bibi. Rondera rero umumantor ariko arakora canke yakoze ivyo wipfuza gukora. Ashobora mbere kutabarina hafi ariko uburyo bworoshe bwo kubonana n'uyo muntu nugusoma ivyo yandika canke nukurondera inyigisho ziwe, nugusoma ibitabo vyiwe. Ubumwe rero dufitaniye n'abagenzi canke abo bamantor canke abo badufasha mu buryo bumwe canke ubundi bwa hafi canke bwa kure, abo ni igicapo ca kazoza keza kacu. Uko abo bantu usanga bitwara canke biyumvira usanga natwe vyadufashe uko. Aha rero ni hamwe uraba canke wumviriza abantu bavuga ibiharadabu, nawe mukanya ubuza wamaze kugira ivyiyumviro vy'ibiharadabu. Abagenzi dufise batugira ko influence nziza canke mbi. Reka ducishe mwaka gakuru karashobora kubibatahuza neza. Mu myaka y'ibihumbi 2000
na gatanu hari abasore bahoze bakorera PayPal, sosiyete ya PayPal. Yari Chad Hurley, Steve Chen hamwe na Jawed Karim. Biyumviye ukuntu botanga serivisi nshasha kuri internet. Umunsi umwe bariko barasangira, bari mu rubanza, baca basanga nta buryo bwiza buriho bw'uko boshobora gusabikanya ayo mavideo ku murongo wa internet, kuko ku buryo bwakoreshwa ico gihe ntivyashoboka. Abahungu rero baca bagira ivyiyumviro, barabisabikanya. Biyumviye ukuntu bokwama basangiza amavideo abandi biciye ku murongo. Baca biyumvira gukora platform canke urubuga ruzokwama rufasha abantu gusabikanya amavideo. Chad Hurley yari afise ubumenyi mu bijanye na design canke mu bijanye no kubaka ibintu muri technology. Steve na Karim nabo bari bafise ubumenyi mu vyerekeye ivya computer canke mu vyerekeye ivy'imashini. Aba babiri rero bo bikintu bakora kwari kugira architecture. Aho rero bakorera muri garage ya Hurley kandi bakoresha uburyo bwabo. Mu nyuma rero baca bararonka amahera. Barakora ubwo buhinga, barasubira barabukora, haheze igihe baca batanguza ku mugaragaro urubuga twese dukoresha rwa YouTube. YouTube yatanguye neza na neza mu kwezi kwa kabiri mu 2005. Video ya mbere yagiye ku rubuga yitwa Me at the Zoo. Me at the Zoo. Yashizwe ku rubuga na Karim. Voilà, nariko ndabereka ukuntu abantu bagiye hamwe bashobora gukora ibintu bikomeye cyane. Nimba wirirwa uriginagura kuri YouTube, umenye ingene yabayeho, umenye ingene hariho abantu baraye ku majoro hanyuma bagashika kubihambaye. Voilà, guhera ico gihe aba batipe baciye baba aba milliardaire. Voilà, mu gifaransa bavuga ngo l'union fait la force. Ushobora kuba uri kumwe n'abandi bagenzawe mufise ivyiyumviro bikomeye cyane, mubandanye murona yuko gushira inguvu hamwe bituma mugira umusaruro munini kandi mwiza. Iyi nkuru y'ukuntu YouTube yabayeho ndizera neza yuko itabuze abantu isizemwo amatrasi. Haje bavuga ngo imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Ukaba uri muri abo ndiko ndabwira, ukaba ufashijwe n'iki kintu, gira subscribe nimba utari bwayigire, gira j'aime, fyonda kuri kakazogera, hanyuma wandike muri commentaire nimba bigufashije canke bigushize kurundi rwego. Kuja hamwe n'abandi navyo n'amahera yiberengaho. Reka nsubire ndakubaze nti abagenzi bawe ni bande? Oya, ntiwirigura bambwira, ico ni kibazo ndagusigiye. Ndabaha kandi Aburahamu yahamagawe n'Imana. Ariko Imana ntiyahamagaye Loti. Loti ajana na Aburahamu. Loti aravuga ati jewe sinumvise Imana impamagara. Mugabo wewe kubera wumviye ngiye njana nawe. Kubera Loti yifatanije na Aburahamu, Imana itangura kumugwiza nawe. Loti yatanguye kugira ibibazo yikuye kuri Aburahamu. Kwari kubereka yuko gushira hamwe bifise akamaro kanini. Gushira hamwe bizana inguvu. L'union fait la force. Muri groupe urimwo y'abantu nibaba batandatu ari ibipfu, nawe uri gipfu kigirandwe. Nihaba harimwo batandatu b'abanyabwenge, nawe ugira indwi. Ba uri mu mugwi w'abantu banywa amatabi, abanywa ibiyayura mutwe, abaja mu ngeso zitari nziza, uri nkabo kukubana na Suneba ugasunebeza nkawe.
igihe imana yaza muri edeni yaja ku murango irahamagara adamu iti adamu adamu uri hehe ko ntakubona nawe aravuga ati numvise ijwi ryawe atariko rero naciye ninyegeza kuko ndi gusa. Imana iramubaza iti inde yakubwiye kuri gusa? Ati warose uwundi muntu akubwira ibintu atari jewe Imana. Imana iti ninde wumvirije? Adamu ati ni wa mugore wampa. Imana iti wa mugo ibi ni biki wakoze? Nawe avuga ati ni inzoka yampenze. Satani ico gihe yaciye yiganza ku isi kubera atanumwe yagirije. Igihe cyose ukoze amakosa ukagiriza abandi uba uriko uratanga ububasha. Yesu ku musaraba bariko baramubamba ntawe yagirije n'umwe, yarahoze. Ubu bwari ubushobozi bukomeye. Ja mwishira hamwe rero canke wifatanye n'abandi ufise intumbero iboneka neza. Ugume hafi y'abantu bafise indangagaciro zimwe nawe canke valeur zimwe nawe. Aha mu Kirundi bavuga ngo ibisa birasabirana. Voilà. Jana nabo bariko baja iyuja. Ariko kandi abo mushira hamwe canke abo mujana ubitondere no kubitondera. Yesu kugira ngo atangure gukora ibikorwa yabanje gusengera yisonzesheje, asenga aja ku misozi kugira ngo afatane n'ababigishwa biwe. Ntushobora gushika kure utari kumwe n'abandi. Hariho ibintu utoshobora kwikorana wenyene, bisaba yuko abandi bashiramwo inguvu zabo. Abo muri kumwe ni bande? Ushobora kubusenga mu ndimi mugabo hakaba hariho abandi bantu kumbure musangiye ibikorwa bobo bashobora guhezagirwa nuko gusenga kwawe. Abandi nabo bakiyumvira yuko uri kijuju, bakiyumvira yuko uri umusazi. Aho rero utegerezwa kumenya abo ukwiye kwifatanya nabo. Ntuhave uja mu bantu mudakwiranye canke abantu mudashobora guhuza. Ikibanza kigira kane ubutunzi canke amafaranga anyegejemwo ni akaryo canke opportunité. Hari abahungu babiri bari muri vacances canke bari mu buruhuko ngwico gihe baja gutemberera mu Buhindi. Basanga igice kinini c'abantu bagenda amaguru masa. Abo bahungu barabona ko ari ingorane, niko guca basubira mu gihugu iwabo, baca bakora amasandare azimbutse. Ayo masandare azimbutse baca bayashira mu bwato barayapakira no mu Buhindi. Bayadandaza kuri ba banyagihugu mu kanya gatoya baza babaye abamiliyoneri. Aba bahungu bamenye akaryo. Ingorane nuko abantu benshi usanga bafata minenegwe akaryo, ako karyo kakabarengana no kubarengana. Abenshi baca barondera ivyitwazo canke bagatangura kubona yuko ivyo bidakwiye ko bobijamwo. Iyumvira ingene woronka akaryo hanyuma ugwize ama opportunité. Imisi yose ni wame witeguye ushobora kuronka akaryo keza. Les Brown yaravuze ati ni vyiza kwama witeguriye akaryo naho utokaronka gusumba kuronka akaryo utiteguye. Opportunité rero ziri hose. Bisaba gusa ko wugurura amaso. Opportunité irasaba kugira risque mbere ukibabaza no kwibabaza kubera ako karyo. Opportunité rero ntizizogusanga iwawe ngo zitotore. Oya, akenshi suko bigenda, ahubwo biragusaba yuko witegura kugira ngo ubonye imwe ushobore gusimba uyisimbireko. Aho nta karyo uraronka hanyuma ukagapfisha
naho koba karyo gato ntuzugapfishe. Ibuka ko turi muri ryasekeza ryo gukwiza abasubscribers 100,000. Wewe uri kuranyumviriza uza wafyonze kuri subscribe, wafyonze kuri jeme, wafyonze kuri kakazogera. Nimba wakubise ko subiye kugushimira cyane, reka twibandanirize. Ahandi canke ikibanza kindi amafaranga yawe anyegejemwo ni mu gikorwa wahamagariwe gukora, ntari mu kazi canke muri job. Muri Bibiliya nta job irimwo, ariko harimwo izina rya Job canke rya Yobu. Inkuru yiwe murayibuka, Yobu yabuze ivyiwe vyose n'abana biwe bose barapfa, nawe aragwara arakwa gupfa. Imana rero ntishobora kuvuga ibintu vy'amajobe muri Bibiliya, kuko jobu yawe itazoguhaza canke ngo itume usaguka. Umubose wako kazi ashobora kukwirukana, iyo sosiyete ukorera ishobora guhomba. Nico gituma Bibiliya ivuga igikorwa wahamagariwe. Ngira itandukaniro riri hagati ya job n'igikorwa wahamagariwe. Job canke akazi nico kintu wateguriwe gukora. Reka mvuge nti nico kintu wigishijwe gukora. Ariko igikorwa wahamagariwe nico gikorwa wavutse kugira ngo uzokore. Wize ugaheza amashure hanyuma ukaronka kakazi, voilà, iyo ni job. Gukora ico wavukiye gukora nico gikorwa uzokora ubuzima bwawe bwose, akaba arico kigutunga. Job yawe ijanye n'ubumenyi waronkejwe, nimba waburonkejwe kw'ishure canke muri training kanaka, voilà. Ariko igikorwa wahamagariwe canke ico bita mu Congereza work, voilà, le travail, nico gikorwa kimatanye n'ingabire yawe. Ico naco uzogikora ubuzima bwawe bwose. Uri mu gikorwa cawe wahamagariwe, ushobora kuja mu zabukuru. Nta bintu vya pension ngaho. Ariko uri muri job barakubwira bati ku myaka 60 rero wewe uzobutashe. Gacutangura kwiyumvira uti mbega basha nzoca mbaho gute? Nibisigura yuko utokora aka job canke akazi, ariko ako kazi canke iyo job uri kurakora nigufashe kurondera ingabire yawe, kugira ngo igihe kigeze utangure gukora ibijanye n'ingabire yawe, voilà. Niwiyumvire uri umusirikare canke uri umupolisi canke uri umwigisha canke uri umukozi wa leta kanaka, voilà, uri kurakora iyo job, voilà, urahembwa amahera ku kwezi. Mugabo urafise igihe kanaka uzoheza ako kazi. Iyumvire ibizoca bikurikira. Uzoca ukora iki? Voilà, ufise imyaka 60 ubu kirimwo, ubu kiciyumvira ingene wobaho, ntuzobura umutama, none woca ukora iki? Rero nico gituma ibi bintu dukwiye kuza turavyiyumvira ko iki cigwa nibaza yuko kije hageze. Ayo mahera uri kuraca yakoreshe mu kurondera, mu kwirondeza, mu kurondera ingabire yawe, mu kurondera ico ushoboye, voilà, mu kurondera gukora ikijanye n'ingabire yawe, voilà. Ntuzoze kwirondeza uza wabaye umutama, hari naho bitoba bikigushobokera, usanga ugize retraite imeze nabi kandi kwabaye ukwiyanjanjwako. Bo aha nibaza yuko muca mwumva yuko bica bitugarukana kuri kimwe twatangurirako ubwa mbere, kimwe kijanye n'ingabire canke impano. Ubutunzi bwawe rero buri mu gikorwa wahamagariwe, the work, not in the job, voilà. Ayo majambo abiri aratandukanye. Job uri kurakora kino gihe nigufashe kwitegurira gukora igikorwa wahamagariwe, the work, tangure kugikora, voilà.
ntuzoze kugikora uri umutama. Tangura bigishoboka. Raba Mose yavuye ku kirimba kwa Farawo, murazi yuko yari afise amavantaje menshi, arirukanwa aja kuragira intama za sebukwe. Mu yandi majambo, sebukwe yaramuhemba. Ako karakazi, mugabo ako kazi yariko arakora kamuteguye, kamufashije kuja gukura abanyisirayeli muri Egiputa, kugira ngo batware mu gihugu c'isezerano. Akazi ukora, akazi uriko urakora kategerezwa kugutegurira gukora igikorwa wahamagariwe. Gusubira mu vyagezwe igice ca 28 guhera ku murongo wa 12 haravuga ngo, Uhoraho azobugururira ijuru aribwo bubiko bwiwe buninahaye, kandi azohezagira ibikorwa vy'amaboko yanyu. Ntiyavuze ngo ibikorwa vy'akazi kacu. Nico gituma uzosanga ku munsi wa mbere abantu benshi baganyira kuja ku buzi, kuko ako kazi baba bakora umengo karabagwaza, umengo ntibaryohewe. Amahera rero yinyegeje mu gikorwa wahamagariwe gukora, ntiyinyegeje muri job ukora. Job ukora ahubwo nigufashe kwitegurira ico gikorwa wahamagariwe, kuko utakoze ico gikorwa wahamagariwe, aya mahera turiko turavuga biragoye kuzoyaronka. Naho wowe ukora miliyoni, ibi nawe we birakuraba. Nivyo ushobora kuba muri iyo job wararose amahera menshi, ariko urakeneye kuzokora igikorwa umutima wawe ukunda, mu gihe utazoba ukiri muri ako kazi ka oni. Voilà. Iki gikorwa wahamagariwe turiko turavuga ni gikorwa uzorinda upfa ukiriko urakora. Aya mahirwe nayo ndiko ndavuga ntaronkwa na bose. Si bose bakora muri oni, si bose bakora mwishira hamwe rya Burayi. Aho ndibaza yuko bahemba menshi. Ushobora kuba uri Buraya ukabuhembwa menshi, okay, ni vyiza, mugabo iyo ni job. Hari igikorwa wahamagariwe, kandi ico gikorwa wahamagariwe umunsi witavye Imana nizokubaza raporo uzoyiha niyahe. Voilà. Erega ibi nikuza turavyiyumvirako. Raporo uzoha Imana ku gikorwa yaguhamagariye gukora niyahe. Nk'ubu woca ugenda ukitaba Imana, umuntu wese arashobora gupfa, nibisanzwe, twese tuzopfa, ntawe uzorusimba, iyo ni insigarira zina ntatanya. None ushitse imbere y'Imana woyiha raporo iyahe? Uyiha raporo y'igikorwa wahamagariwe gukora, ntuzoyiha raporo ya job uriko urakora. Ikibanza kigira 6 amahera abitswemwo niki gukurikira: ni amahera anyegeje muri biens et services. Ngerageje kubivuga mu Kirundi, amahera anyegejwe mu bintu bijanywe n'ibidandazwa, eka mbere na service udandaza, na service utanga ku bantu. Iri banga rirahambaye. Ugomba kuba umutunzi, utegerezwa kuba wimbura ibintu canke udistribuwa ibintu. Ukaba uri umuguzi gusa, aho uzoba umukene. Igihe cyose wowe uri kurasohora amahera, uri kuragura service canke ibidandazwa. Reka ntanga akarorero kukugena ugura service. Telefone ukoresha ugura service. Ugiriye mu modokari ubuguze service. Uraye mu hoteli ubuguze service. Ugiye kwa muganga baguha service. Ugiye ku isoko ugura ibifungurwa. Voilà, ce sont des biens. Voilà, nderekanye nico bita service. Nico gituma bavuga bati les biens et services. Banawe utanga biens et services. Ntube ukonsoma gusa, ntube ugura aya ma service n'aya mabie gusa. Aho zoca umukene. Amahera rero anyegeje muri biens et services. Bien
na service nabisiguye neza, ntihagire umuntu avuga ngo ibi bintu ntibisiguye neza. Bien et service mu Congereza bavuga ngo goods and services, ni ukuvuga ngo money hides in goods and services. Mu Kirundi ni mu bidandazwa no mu maservice. Voilà, service sinumva ingene no kivuga neza mu Kirundi, ariko voilà. Ingabire yawe kora gushika yaho ariyo ishobora kukuzanira uburyo, ni ukuvuga ngo ibe monetize, ushike ku rwego ingabire yawe itanga service ku bantu. Nimba ugira siporo, nimba uvuga amazina, nimba uvuga ibicuba, ugere aho abantu bakeneye yuko uza kubavugira ivyo bicuba bakuriha amahera. Voilà, simvuze yuko ari ukimenya iyo mpano canke ari ukimenya iyo ngabire wose utangura kwaka amahera abantu. Oya, urabanza ukayirimirira, ukayivomerera, ukagira entraînement, voilà, igakura, hanyuma ukayivyaza umusaruro. Nuko nizere ko mwabitahuye, tubandanye. Okay, nimba mwabitahuye shirako j'aime canke subscribing. Ngoma ndabibutsa kubera dufise ryahangiro ryo gushitsa aba subscribers 100,000. Ntimurambikwe. Umuntu adatahura kuri point yose abazi ikibazo muri commentaire turamwishura. Nayo baca umugani ngo ukubaza gutera kumenya. Ikibanza c'indwi kinyegejemwo amahera yawe ni vision canke iyerekwa. Dufatira akarorero kuri yama shengero manini manini, abapasiteri bayo bari bafise amayerekwa. Usanga bafise amayerekwa. Mvuze amayerekwa umengo ntikivugika neza. Umupasiteri waryo usanga afise iyerekwa. Iryo yerekwa rero kenshi na kenshi hari usanga atanguranye n'abantu 5, abantu 10, bakagenda barabwirana buke buke, bakaza bagateba bagashigikira ya vision yiwe, rya yerekwa ryiwe. Abantu barabiba mu gushigikira iyo vision yiwe, batanga imbuto, hanyuma ya vision ugasanga yamye ivyamwa vyinshi, ugasanga abo bapasiteri baronse amahera uko. Igihe cyose rero ufise vision, abantu baraza iyo vision bakayishigikira. Niko bimeze. Ntusubire kwihebura ngo nta provision ufise canke ngo ntacu ufise uzokoresha ico gikorwa wahamagariwe. Oya, mu gihe ufise vision iboneka neza, abantu bazoza bashigikira ico gikorwa. Mu yandi majambo, ntushobora kuronka provision udafise vision. Ayo majambo murumva yuko ari abiri atandukanye. Provision, voilà, utangura kuronka vision imbere yuko uronka provision. Aka kantu kandike karahambaye. Ntushobora kuronka provision udafise vision. Amahera yose rero ugomba gukoresha Imana izara yaguhaye yayanyegeje muri vision. Voilà, muri vision niho hanyegeje amahera ugomba. Umuntu afise vision abonesha umutwe, abona kure aha amaso adashobora kubona. Vision nizo ndoto ufise, nivyo vyiyumviro wifuza gushikako muri kazoza ufise. Vision rero ifatanye n'umuhamagaro ufise. Iyo ufise vision canke umuhamagaro kanaka, iyo ufise vision y'ibintu wifuza gushikako, ivyo bintu birakubuza amahoro, ukumva yuko ata mahoro ufise udashitse kuri ivyo bintu. Vision nivyo bintu uguma ubona, ivyo bintu wifuza gushikako uguma ubona naho uba wugaye amaso. Mu Migani igice ca 29 ku murongo wa 18 haravuga ngo ahatari ihishurirwa abantu bigira uko bagomba. Mu Kigiriki iryo jambo kwigira uko bagomba canke to perish, canke mu Gifaransa périr,
bisigura kuva mu ndero, bisigura kutagira disipurine. Amahera anyegeje rero muri viziyo yawe, ntuhebe viziyo yawe, ibandanye mpaka uyishitseko, kuko inyegejemwo amahera. Nibaze ko naka wakumvise nikabe karakunyengetera, ndakeneye kubibona muri komantere. Ikibanza kigira 8, amahera yawe anyegeje mu kudaheba. Voilà, umugwizatunga yitwa Jakuma yagerageje mu bintu vyinshi, agenda kw'ishure biramunanira, agenda gusaba ishure kuri kaminuza y'i Harvard biranka, abandanya atera imitwe. Jakuma arananirwa, arasubira arananirwa, arasubira arananirwa, arasubira arananirwa, ariko uko kunanirwa niko kwariko kuramuha experience yo kuronka amahera. Jakuma kino gihe niwe nyene company yitwa Alibaba. Iyo company yinjiza amafaranga menshi cyane. Ubu Jakuma ni multimilliardaire. Yiwe yayaronse hehe? Yayaronse mu kwanka kunanirwa, yayaronkeye mu kubandanya, agasubira akabandanya, agasubira akabandanya. Abagumije ko rero nibo baronka ayo mahera. Ayo mahera, aya mahera uzoyaronka ari uko wagumijeko. Ababivuyemwo ntibayaronka. Mu Bigalatiya igice ca 6 ku murongo w'9 haravuga ngo twame dukora ivyiza, ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura, nitutarambirwa, nitutabivamwo. Tuzogira nte? Tuzokwimbura nitutarambirwa, nitutabivamwo. Voilà, amahera tuzokwegeranya, amahera tuzokwandura. Ubajije abantu bafise amahera menshi, aka kantu mu vyo navuzemwo ntikazohara. Ntibazogenda batakubwiye yuko bagumije ko naho byari bitoroshe. Erega niho hava intahe nyene. None wowe ugomba gushika ku bintu bikomeye udafise intahe? Bo kumbura inipwe ihava igorana gutahura, ariko niko kuri, nta kundi kuri kuriho. Intahe yawe ntuhave wiyumvira yuko izopfa kwizana. Amahera uzokwegeranya, mugabo umenye yuko hari aho uzoshika ukavuga ute bagabo, bandanye canke ndeke. Voilà, ubandanije uzoca wandura vya bihera. Aha rero kugira ngo hashike, ntivyoroshe wampaye inka. Kugira ngo wegeranye nk'uko ntivyoroshe, ndakurahiye, mugabo birashoboka. Duhejeje kuvuga kugira nte? Kudaheba, kugumizako, canke la persistance. Voilà, aho niho handi hanyegeje amahera yacu. Ikibanza c'9 amafaranga abitsemwo canke anyegejemwo ni mu ngorane. Ahari ingorane hari amahera, niko bimeze. Ingorane yose ni opportunité y'amahera. Laptop yawe ipfuye, telefone yawe ipfuye, imodokari yawe ipfuye, imoto yawe ipfuye, ikinga ryawe ripfuye, inzu yawe isambutse, izo zose ni ingorane zikomeye. Mugabo hariho abantu baba bari ngaho kugira ngo bashobore gutora umuti w'izo ngorane. Voilà, aho ntashuza wumvise wewe mu ngorane urimwo, bo babona amahera. Voilà, ingorane rero ni opportunité kuri bo. Nukuvuga ngo ingorane abantu bafise bakeneye abatora inyishu zizo ngorane, hanyuma bakabaha amahera. Ntuzoronka amahera ku ngorane wabonye, ahubwo uzoronka amahera ku ngorane watoreye umuti.
ntube rero uwutora ingorane cyangwa uwerekana ingorane, ahubwo ba uwutora umuti w'ingorane. Try to be a problem solver. Aho amahera yose uzokwegeranya. Uko uzotora umuti w'ingorane nini, niko uzoronka amahera menshi. Voilà. Amahera yawe anyegeje mu ngorane zihanze abantu. Iyi pwe rero ni nini cyane, tuzoyigarukako. Murumva yuko ikomeye cyane. Turacyari kumwe none. Nimba utaragira subscribe, banza uyiterereko. Hanyuma ufyonde no kuri kakazogera, ufyonde no kuri gem. Voilà. Kugira ngo turabe yuko twokwiza abantu 100,000 bakwirikirana ishene. Ikibanza c'icuma amahera yawe anyegejemwo. Amahera anyegeje mu vyigwa. Ahamvuze ngo anyegeje mu vyigwa, sindagusubije kwishure, gusubire mu ya gatandatu canke ngusubire mu w'indwi canke uje kuri kaminuza, oya. Uguruka, iga. Ubu biroroshe, urashobora kuja kuri YouTube ukiga ingene abandi bakora ibintu, ukiga ingene abandi bavuga, ukiga ingene abandi bateka, ukiga ingene abandi bashobora kurima kijambere, ukiga ingene abandi bakina, ukiga ingene abandi badandaza, ukiga ingene, nukuvuga ngo ivyo vyose biri mu nyigisho. Amahera yawe anyegeje muri ivyo vyigwa. Ukurikirana ivyigwa bimeze gute? Ni bande ukurikirana? Voilà, biravana nabo ukurikirana. Ivyo bintu rero umaze kuvyiga ukabimenya, nawe urashobora guca ubikora, hanyuma ukaronka ya mahera ukegeranya. Tuvuze ngo iki? Tuvuze ngo amahera yawe ari mu nyigisho. Twavuze duti ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Voilà. Utize nta nuko wobimenya. Ikibanza c'11 dushobora gukuramwo amahera, dushobora gukuramwo ubutunzi bwacu. Voilà. Nico twokwita investissement. Voilà. Investissement kiragoye gutahura. Kiragoye kuvuga mu Kirundi, ariko nahantu ushize umutahe wawe, n'ibintu ushizemo umutahe, ushize umutahe mu rudandazwa, ushize umutahe mu kwiga, iyo ni investissement. Reka tubirabire muri iyi shema neza neza. Investment canke investissement no gushira uburyo bwawe mu kintu kanaka, haba mu rudandazwa, witeze inyungu muri kazoza. Investissement yawe ushobora kwishira mu gusoma kugira ngo uzokore ibintu bikomeye. Niyo ni investissement. Nukuvuga ko wafashe umwanya wawe urasoma ibitabo kugira ngo ushike ku bintu bihambaye. Umwanya nawe murazi yuko ungana n'amahera. Reka tuvuge investissement y'imitahe. Ufashe umutahe wawe, amahera uyashize mu kintu, dufate yuko uri kuradandaza imbaho canke amafaranga uyashize muri banki kugira ngo azokungukire. Voilà, iyo ni investissement. Dufate yuko Madamu Kaneza afise amahera angana n'amadolari 100. Ati yavuga ati ngomba rero aya mahera yanje ndayinvestise, ngire investissement. Ati yatwara muri banke canke muri microfinance kanaka. Voilà, arayashizeyo. Inyuma y'umwaka iyo microfinance canke iyo banke izomwungukira imuhe amadolari 110. Voilà, iyo ni investissement. Investissement rero nico gikogwa ukora urindiriye inyungu bazoguha, washizemwo umutahe. Twavuze yuko umutahe ushobora kuba umwanya, umutahe ushobora kuba n'ibindi, ariko aha twavuze cane cane ku mutahe w'amahera. Voilà, aha niho handi hantu rero dushobora gukura amahera. Voilà.
rondera aho ushira investissement yawe. Nimba urangura amavoka, nimba urangura imbaho, nimba urangura imicungwe, nimba urangura imyumbati, nimba urangura ibigori, shiramwo umutahe wawe hanyuma witege inyungu. Voilà, ubu n'ubundi buryo rero, mbere uburyo bukunda gukoreshwa na benshi, voilà, bukuronka amahera mbere menshi. Voilà, aha uwo ndiko ndabwira ariyumva. Ariko rero aka kantu mukumve, ja mu vy'ukunda, gira investissement mu vy'ukunda. Nimba ugira investissement mu kuririmba, aha bisubira gufatana na bimwe vy'impano. Ntushobora kuja kudandaza, ntushobora gukwita umutahe wawe mu vyo kudandaza udafise ingabire yo kudandaza. Murumva yuko bitoshoboka, murumva yuko umutahe wawe woca ugwayo. Voilà, bisubira kugaruka hahandi, ni igiki wahamagariwe gukora. Aha nuko wampaye inka, nukuza turavugana neza. Voilà, ndabashimire cyane kubona mwihanganye gushika kuri uno munota tugezeko. Ubu ngomba turangirize ku kintu gihambaye cyane gisumba ibi byose namye ndababwira. Kibanza ca nyuma canke kibanza kigira 12 ushobora gukuramwo amahera, aho ushobora gukura amahera mbere menshi, ni hehe? Ni mu Mana rugira vyose. Ibi bibanza byose twako turavuga Imana nibishiraho. Vyumvikana ko ivyo twavuze byose Imana ari ibiruta vyose. Imana ihuzima abataki bufise, niyo izi ahanyegeje ubutunzi bwose buri kwisi. Yesaya igice 45 ku murongo wa 3 haravuga ngo, kandi nzoguha itunga rihishijwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho, kugira ngo umenye ko ari jewe Uhoraho nguhamagaye mu izina, jewe nyene Imana ya Isirayeli. Ikaperinaumu batse itagisi Yesu. Uruwundi abwira Petero ati, genda mu kiyaga, urufi uza kubona ugugurure mu kanwa, uza gusangayo amahera. Petero abigira uko, abarayaronse. Imana rero irazi ahanyegeje ubutunzi dukeneye bwose. Yeremiya igice 33 ku murongo wa 3 haravuga ngo, mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze, ivyo utari bwamenye. Voilà, Imana yoyo rero izi vyose n'ivyo tutazi vyose, ivyihishije vyose niyibizi, ivyo dukeneye vyose niyibizi. Nukuvuga ngo ubutunzi bwose bwo kwisi niyizi aho buri. Yizere rero, uyisabe ico ugomba cose, izokiguha, kuko ni data wa twese. Ntiwoyisaba umukate wiguhibuye, ntiwoyisaba imfi wiguha inzoka. Ibi bibanza rero tuvuze ni imfunguruzo zo gufasha kugurura umuryango w'ubutunzi bwawe. Voilà, naha turangirije, ariko reka ndabahe akabonisi. Ikindi kibanza gihambaye cyane kirimo ubutunzi bukomeye, amasandugu n'amasandugu y'amahera, ari mu bwizigirwa, mukuri, muri honetete. Voilà, ubwizigirwa, kuba mukuri, kuba intungane. Voilà, bakavuga bati naka oya ujya no mwizigirwa. Ubu n'ubutunzi bwa mbere bukomeye. Wiyumvire nawe muri ko mukorana n'abantu babiri, umwe akaba ari umwizigirwa, akaba ashitse ivyo yavuze, akaba atari umuntu w'amanyanga, atari umuntu abesha. Uwundi nawe akaba ari umuntu w'amakorosi, ivyo avuze ntashobora kubikora. Nukuvuga ngo imisi yose yamafisi ivyitwazo. Mbega habonetse akaryo, habonetse opportunité, habonetse ikintu,
Voilà. Ako karyo wogahande. Voilà. Mu vy'ubutunzi ikintu bita integrite ni ikintu gihambaye cane gose. Ufise rero ubwizigirwa abafise amahera yigendera ngaho, abafise ubutunzi bukomeye. Voilà. Aho n'ahandi hantu hari amahera. Nimba uri umwizigirwa, ubwo bwizigirwa bwawe ntubute. Izo ni inzahabu zikomeye cyane. Ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 22 guhera ku murongo wa mbere rirabitomora neza. Riravuga ngo kuvugwa neza kuruta kugira ubutunzi bwinshi, kandi kuba rurangwa kuruta kugira ifeza n'izahabu. Kugira izina ryiza. Voilà. Kuvugwa neza, kuba umwizigirwa, kuba umunyakuri, kuba intungane, ivyo biruta kugira amamiliyaridi n'amamiliyaridi. Voilà. Aka kantu sinzi ko mwakumvise. Iyi ni bonus. Wewe uri mvuga kuri, wewe uri intungane, wewe uri umwizigirwa, ubwo bwizigirwa bwawe ubugumeko n'ubutunzi buhambaye. Voilà. Wewe uruta umumiliyardere w'umunyamanyanga. Voilà. Ico cyo ni jambo ry'Imana. Iyo yari bonus. Uri mwiza Yesu. Yamaye nkawe rero. Aha mwahashitse. Felicitation kubona mwihanganye mugashitsa kwiherezo. Urugendo rwabaye rurerure ariko nsanze mwebwe murabahitsi. Imbere yo kurangiza, nimba wagiye uribagira utakoze subscribe, banzu yigire, fyonde no kuri like, fyonde no kuri kakazogera kugira ngo ivyigwa bizoze biragushikira. Nimba ikigwa cakuryoheye ugisabikanye na bagenzawe. Hanyuma akabazo naka. Vuga udasiguye ibice 13 bibitswemwo canke inyegejwemwo ubutunzi bwacu. Ushoboye kwandika izo nyishu z'ikibazo uzandike muri commentaire. Iki kibazo nico kizokwereka yuko washoboye gutahura neza. Hamwe iki cigwa kibaryoheye mu misi atari myinshi noca ndabakorera ikindi kigiherekeza. Cabaryoheye mubivuge muri commentaire. Imana nibampezagirire mwese aho muri, ndabifurije kuronka amahera menshi. Hanyuma reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.